yago yaragerageje gufasha abarundi kugira ngo baze baragenda hariya kenshi narumva ko bashikira ni wiwe sivyo bagiye gukora amasho bagiye kugira ibiki rero bagashikiriwe ariko hariho benshi batari bavyishimiye rero baca babona umenga kuko u Rwanda ntigwigeze rukunda Burundi tucibukanye urumva niyo mpamvu Burundi buca bugiye u Rwanda ruca rugira iki ruca ruzunguruka kujya rikafasha abarundi kugira ngo rumugirire nabi erega nyene naco mupfa wewe ntashobora kugaragara afite abapampe biwe rungika ico kintu mukimenye Kagame tuvuye ko ari abantu bamukorera nabi Kagame uraza ndakubwira ikintu kimwe John Mabo Kagame nta muntu azoshika kuri tere ngo aje kuniguko canke ngo arase bonyene inkotanyi nizo zorungika zize kuguhiga ivyo rero ukurafuka mugiriki ahubwo hungu uve mwico gihugu ugende wikorere ubandanye iterambere urekane nazo nabo banyarwanda b'inkotanyi ibintu rero Jeannette Kagame yakoze yagikoze kubera ko nawe ubwiwe jewe sinibaza ko ariko yarezwe nawe ni politika ariko bariko baramutera mu mutwe kuko nawe ujya n'umurundi kazi canke yapanitse ujya n'umurundi kazi imijugujugu dutera yaba turacemeranya ko n'umurundi kazi ujya n'umurundi kazi ujya afise kamere y'abarundi kazi mugabe amaze gutwagwa n'umunyarwanda kubera ko ubavugishijwe n'iki ubaza kari je nibaza yuko umugabo yamwishatse aramubwira ati hewe ati va hasi nawe uvuge Yes, 1 2 1 2 what a one my beautiful people muraho murameze neza twe turameze neza cyane so my name is John Mabu Komidabitide muramubona imbere yanyu Komidabitide ni Alu Miss Mafieri yakoze byinshi ibitandukanye muri 2 amaze gukora byinshi bitandukanye ni umupatriot akunda igihugu cacu numwe ariko arahana cyane abanyarwanda bashobora kuba bavuga ururimi igihugu cacu nabi numwe adashobora kwihangana iyo uri kuratuka uburundi cyangwa indongozi z'uburundi namubazaniye cyane Linka Arlene Alu tumwakire cyane mumfashe kumwakira karibu cyane Alu merci beaucoup urameze neza meze neza gose sana amakuru yawe nibite ndashima Imana kabisa namwe gose shima Imana je ni sawa cyane gusa ikintu gihari muno minsi ibintu ntibimeze neza kubera ko twahora urazi ko twahora mu ma report menshi y'abanyarwanda ego kuri runo rubuga ariko ibintu biko biratora inzira umeze neza cyane meze neza gose mbegi abantu baguca intege nka wewe uvyumva mwugute uvyakira gute mbega ntibahora bishika kuvuga ati je bino bintu ndimo ngoma ndabihagarika ega hajya hacika intege uzifise nizo ntege ntazumvise we ntazumvise niyo mpamvu hacika intege uzifise izo ntege vraiment ntazongira ejo nabonye post ukoze kuri Facebook uvuga nti why wiyamamaza Scovia ati we Scovia weye umaze bisikora ibiganiro uvuga ngo hari umukobwa mu Burundi amaze imisa gutuka wamenye gute kari we bon icambere nambere nta ndahora mutuka bon aba bose bahora bakora ama emission tubwizanye kuri John Mabu urakurikirana ibiganiro yego ma réseaux sociaux navuge canke nabo nyene bavuge umuntu ahora mutukanije sivyo sije namututse kandi ndaye ba M23 urakunda kumwita indaya kubera kumwita indaya ni indaya parce que aravyerekana ko ari indaya arabigaragaza mama ngo yavyaranye na Wiringoma mama ngo indaya ba bose bajya ba M23 bose nta numwe atamucako bajya ba chef urumva ikindi naco nta numwe atazi Scovia hari undi mu journaliste wo mu Rwanda murigera mubona kuri tere yambaye amantibar yambaye amajire yambaye ibiki ngo agiye ku matere ngo gukoresha ibiganiro aba M23 yaje umuhabara yamara umuhabara nani umuhabara yubahwe mu Rwanda rero byakomeye mu Rwanda byakomeye abana b'u Rwanda babandanya bahunga igihugu hana b'u Rwanda babandanya batabaza ariko hari abanyarwanda benshi ikintu tuje kuvugiraho hari abanyarwanda benshi bariko barahunga igihugu kubera abarundi bariko bazira abarundi hari umwe w'umumenyesha makuru yitwa Yago
umunyarwanda kabisa yafashije cyane urwaruka rw'u Burundi ego kwinjira muri showbiz nyarwanda ariko ngaha turi muri politike tuza guhagarara kuri kote politike ego ibi bintu vya Yago yavuze ko yahatswe kwicwa azira abarundi ibintu vyo wewe nka link arene yaru ubibona gute n'ikihe kino ubivugako erega John Mabuje ni bimwe mvuga hariho abantu batigeze bashaka ko abarundi batera imbere sivyo n'abandi bamye bashaka ko abarundi batera imbere rero tugende gatoyi kwa kakana k'abarundi batera imbere Yago yaragerageje gufasha abarundi kugira ngo baze baragenda hariya kenshi narumva ko bashikira ni wiwe sivyo bagiye gukora amasho bagiye kugira ibiki rero bagashikiriwe ariko hariho benshi batari bavyishimiye rero baca babona umenga kuko u Rwanda ntigwigeze rukunda Burundi tucibukanye urumva niyo mpamvu Burundi buce bugiye u Rwanda ruca rugira iki ruca ruzunguruka kujya rikafasha abarundi kugira ngo rumugirire nabi urumva tucumvikane ko yuko abarundi twe turabana beza twe turakundana tuba twumva umengo twebwe abadutumye ko namahoro les amis baratwiyorobekako kandi iki kintu maze kwibwira n'indyarya rero maze kwibwira abastar cyane ati mwebwe muri ko murajayo mwibaza ko ari umuziki gusa ariko hajya harimo politike bana ba mama nimuze mwibaze yuko hajya wewe ushobora kujayo atamuwe M23 wabizi Kagame atabizi umusirikare w'u Rwanda bose bababizi abasirikare bose b'u Rwanda hajya bababizi uri kuvuga iperereza ryose ry'u Rwanda ribe ririzi je nibaza ko n'abarundi babagendako nibaza ko n'umurundi ashitse hariya baca bamuha nk'abantu bamugendaho John Mab bakamuperereza kubera ko hariya mu Rwanda muri batatu mwicaranye babiri n'abakagame bakora iperereza rya Kagame uwundi abari wewe ego niko bibabiri niko bimeze je nama navuze kandi narimaze kwigisha aba staff bacu ndababwira ati les amis mutijajara uko kuntu muze muragenda hariyo mu Rwanda mutijajara nta rukundo rurimwo barabajyajya nukuri Yago kuvyo yavuze nambara ivyo antwa ntiyabajyajya turingaha nyene turingaha nyene uno muhungu wago harande makuru avugwa ko yoba afise platform nini mugabo akanka gukorana na RPF inkotanyi baravuga ko hariya yego ibinyamakuru byose bikontororwa na Kagame ufise platform nininya ndabibutsa abantu mukuru wa Libre yarigeze kuvuga ati hari abantu bafise platform nininya mugabo bariko barinjoyinga umutekano wazanywe n'inkotanyi ariko barinjoyinga mugabo tutabona bariko barafasha inkotanyi mu izo platform zabo tuce tugaruka ku ijambo Janete Kagame aheruka kuvuganya umutambukanyi mukuru w'igihugu avuga ati ahamagara abanyarwanda bose kuja ku mbuga gutukana ubwo platform ya Yago nayo ntiyoba iri mu bimukwegera cyane kubona atari karayikoresha erega reka tugende bukebuke mu bisanzwe udakora ivyo Kagame ashaka udakora ivyo inkotanyi zishaka urumva ntuburi muri bo baba baguciye batangura kugira kiperereza batangura kugukurikirana batangura ngira ngo nayo usovye barayamenya ukwasa urumva abanyarwanda bakubwira ko bumva ofete bagomba batangura kukwikekaho kubera ko barakwikeka kuko baba babona umengo nturi wabo urumva baba babona umenga muruko sivyo wowe uca hariya nabo bagacino ni muri hamwe kandi muri abanyarwanda mwese umva shabona umenga ati uyu none kijya kihugu ni ngomba abanyarwanda bose bamuyoboke Kagame nico kunda kuko erega benshi tugende bukebuke benshi barabizi yuko Kagame ababesha baratahuye ko Kagame ari umubeshi ari umuescro urumva arabayovye mu bisanzwe rero kubayovya kwabo Kagame baricaye barumviriza ama emission bararaba inzira bajanamwo yababujije ibi yababujije ibintu byo bateza imbere kurima kugira iki umva ibintu byose byo bateza imbere gukora no gusenga kabisa urumva
uyo muntu wewe umenya ko reka kujana mu nzira nziza turiko turabona abajene bo mu Rwanda ndabenshi bahungira mu gihugu ca Uganda ni umurindi udasanzwe cyane erega John Mabu bazohera kuko je n'ubungira ndagusubiriremo abanyarwanda bazohera baba jeune bagenda kubera ko bobo baracafise ubwenge bukora erega bahenzwe kera naba batama turiko turabona rero uyago asaba ikigongwe hari akavideo nabonye asaba ikigongwe perezida w'u Rwanda tuvuga ko perezida w'u Rwanda none izi data zitse ndere ndakubaze bega yago John wengira mbaze gato ndazi iki kiganiro azokibona yago ngira ndamubaze ikintu kimwe mbe hagira ko umufukamira umusaba imbabazi wibaza yuko atabizi wibaza yuko bajya bariko baragukurikirana bashaka kukwica iyo batari wo barungika iyo misi atayizi ariko yavuze ko ataca bapfa na president ngo rega nyene naco mupfa wewe ntashobora kugaragara afite abapampe biwe rungika ico kintu mukimenye Kagame tuvuye ko ari abantu bamukorera nabi Kagame uraza ndakubwira ikintu kimwe John Mabo Kagame nta muntu azoshika kuri tere ngo aje kuniguko canke ngo arase bonyene inkotanyi nizo zorungika zize kuguhiga ivyo rero ukurafuka mugiriki ahubwo hungu uve mwico gihugu ugende wikorere ubandanye iterambere urekane nazo nabo banyarwanda b'inkotanyi hari umunyarwanda umwe yavuze nti harageze yaho Kagame tumwiyahurirako kubera ko ahubwo iyo abandi bari kugenda haba bagateraho akajagari yego bagateraho akajagari kuko John Mabu nta kintu kibabaje nko ugatwagwa nabi imyaka ingahe yose hari indi commentaire nabonye uvuga ati nyimba hari abantu babahangayitse ku iyisi yacu ni commentaire nabonye ryari ku mbuga ati n'abanyarwanda kandi iyo commentaire yakozwe n'umunyarwanda voilà yego erega John Mabu bategetse cyane baba mu gose bategetse kuzohangayika kuko abanyarwanda nibo bantu ba mbere umenga bariko batangura basi n'imiburi buri guca ubwenge ubu urumva ico kintu erega womengo barabaroze bose umengo barabahwibitse umengo ntibabona urumva umengo barabafutse amaso urumva je hari ibintu bihora bintangaza ugasanga umunyarwanda aho gukora ngo yiteze imbere akora ku kintu Kagame avuze uramaze kubona ko abanyarwanda abajournaliste b'abanyarwanda bakora kuri sije imwe ijya sije bayavuye babayihawe sivyo ico kintu muze mucige ko mukiraza nta kintu bigera bakora batahawe kandi abamenyesha makuru benshi bagendera ku mategeko ya Kagame ndaho nyene none kubera ko umuziki wo mu Rwanda bamaze kupolitiza bamaze kuba politike kabisa ikomeye kubera ko tuko turabona avuga aba DJ Brian n'umurundi wacu ujyawe n'umurundi yego abayibubanza namuzi neza turamuzi neza ubu rero DJ Brian akorana n'inkotanyi abantu bose kubera ko umuziki w'u Rwanda ubwo abanyarwanda ikibazo canje ni abanyarwanda bama batwanduza ingeso mbi ubwo we ntabwo ufise ko ibintu biri mu muziki wo mu Rwanda atapfa bitu akakarandare bazokatuzanira ngaha anya urazi ga John Mabu uje twebwe twokwandura izindi ngwara zose mugatarabiye ku banyarwanda sivyo ariko bibuke ko abanyarwanda aribo batumye tumarana muri zanunaniko ndabizi kandi ndavyumva ariko ubu twebwe aho twavuye iyo twavuye nidukeneye guhindukira kurabayo ahubwo turiko turaba imbere iyo tuja two tuja muri vision 2040 sivyo nitukiri hariyo muri 93 ivyo baduhenze baraduhenze kandi twibukanye yuko hariko havuka abana baciye ubwenge cane umwana wese avutse avuka bwigwa yuko u Rwanda n'u Burundi ntivyumvikana kubera kahise kari kameze gutya sivyo nta muntu ashobora kwihanganira igihugu cadufasha uko bishatse sivyo kigashaka kutujana kundi kuntu twe tutari twifuza ariko twe twamaze guca ubwenge twe turazi iyo tujubu urumva dufise umuvyeyi ariko dutwara neza papa Burundi mama Burundi bose deja kuko yaba tarika dutwara neza ni ari kuba Papa Afrika
urumva baramugomye gisigura ko atagomwa n'u Burundi gusa urumva mama Afrika ntagomwa n'u Burundi gusa mbe hajya babaza yuko nabo batavuga ati mbe mana ibi bintu biriko biba ku barundi ntivyo canke urumva hari abantu abanyarwanda cyane ntibabitahura ndetse ko batashobora kubitahura kuko barazi neza yuko bazi neza ko abarundi twebwe baturusha ubwenge kubera iki turatekereje turatekereje gose turahoze ntidutera turivuna voilà twe ntitwigera dutera twe turivuna kandi uzorabe nejo bundi umunyarwanda atavuze canke atakoze video twebwe ntitwigera tuja kuri réseaux sociaux ngo tuvuge je kintu namaze kibona ari tukiraho nyene nsidakima tukiraho nyene rero tugaruke ku kuntu abanyarwanda bariko bararegwa n'aba batama babo nabonye ijambo Jeannette Kagame umutambukanyi wa nyene cubahiro umukuru w'igihugu w'u Rwanda tugaruke ko ahamagarira urwaruka rwose gutukana kino ndero urabona ndero nyarwanda uyibona gute erega John ubona umutambukanyi umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibaze ngo nkuyobo mugomwa bakamugira mama Afrika abanyarwanda gabasha erega basha indero iva hasi ibintu president umutambukanyi umukuru w'igihugu reka tugende bukebuke ubu nka mama Afrika yohamagara naka canka akagenda ku mu nama canka agakoresha nk'ikiganiro akavuga ati abarundi mwese muhaguruke muze muratukana je suis certaine naho mba ndiko ndatukana mama Afrika ntaryoherwa kubera iki yaratureze ari ukuntu twebwe twaretswe hariho ukuntu twe twarezwe basi je naramaze kwisigura ati jewe nukuri abavyeyi bande baze bambabarira muga mu gihe baza kurira ubutegetsi bwacu indongozi zacu n'abavyeyi bacu n'igihugu cacu sinzoreka kuvuga duhagarara aho nyene rero kwindongozi umutambukanyi voilà ico kintu rero Jeannette Kagame yakoze yagikoze kubera ko nawe ubwiwe jewe sinibaza ko ariko yarezwe nawe ni politique ariko bariko baramutera mu mutwe kuko nawe ujya n'umurundi kazi canke yapanitse ujya n'umurundi kazi imijugujugu dutera yaba turacemeranya ko n'umurundi kazi n'umurundi kazi ujya n'umurundi kazi ujya afise kamere y'abarundi kazi mugabo amaze gutwagwa n'umunyarwanda kubera ko kuva dutanguye kubatera imijugujugu kuri za shusho media roho bonumenga bagize panique kuko zo bari panique y'imijugujugu tubatera benda kubaza kuva aho twari twaratanguye kuvuga Jeannette Kagame katari bwigera avuga ubavugishijwe niki ubaza kari je nibaza yuko umugabo yamwishatse aramubwira ati hewe ati va hasi nawe uvuge urabicovuga nawe kugira ngo anezere umugabo ati reka mvuge mbwira abanyarwanda ati haguruka mutukane n'abanyarwanda ari bizuba sivyo voilà nico ngira ndababwira abanyarwanda bariko barabasuka si Jeannette ariko arasuka umugabo wiwe kuko hajya Jeannette nawe nyene Jeannette n'ivyayangara tarudi Burundi kwabo urumva azogaruka mu Burundi wabo aje kugirana aje gusaba indara aje gusaba ubuhungiro urumva umugabo rero azogenda mu bazungu inde girazogenda mu bazungu Kagame niwe azogenda mu bazungu urazi impamvu mvuze gutyo twebwe abarundi burya turakundana muga Jeannette ngira ndakubwira ikintu kimwe Jeannette Kagame ngira ndakubwira ikintu kimwe uri kurasuka abana banyu byari byitwa ko ari wowe uri umuvyeyi sivyo ntakuri umurundi kazi sivyo yari kubaha education wari kubaha indero y'ikirundi kazi we wahawe kuva ukiri muto atari umurundi kazi inde Jeannette n'umurundi kazi y'Ikinyarwanda ubu unye n'umunyarwanda niyo nivyo ndiko ndavuga bantu rindire wari kubaha indero y'ikirundi kazi ukabaha indero ku buryo umugabo wawe nawe umuhindura urumva kaza abahiwacu kubera erega ategeze kubaha iwawe kuko we yarezwe n'umurundi kazi yarerewe mu Burundi mugabo Jeannette ikintu je ariko arantangaza ko nuko ntari karitwara nukuntu yahinduye imigenzo mbe yahinduwe niki ico kintu cyo nkeneye kumenya nanje rega muri politiki nta mugenzi ntavuga ngo ndumurundi muri politiki ateza kutumena amaso urazi ndakubwire nta by'ubugenzi bubaho ahubwo je ndibaza haje we John Mabu ndibaza nti Yesu ku Rwanda ruriko rujahira ruriko ruvahe
urazi ndakubwira mu gihe rugitwawe na Kagame ntaho ruzoja ntaho ruzova ruzokwama rwiba ruzokwama kuko agatoki kamenyereye gukomba kama gahise indongozi zibwira ngo abantu ngo genda mutukane sivyo si Jeannette si Kagame sabajene babo bariko barabumviriza bose bariko barasukana erega bariko barababesha ni hamwe umujene azaza akakora ibikira akavuga ati none wewe ujya ntiyatubwiye tubikore okay cye ntawe uri impamvu ubatuka indongozi zacu abo bajene kabisa yego kuko barabatuma batumwa n'abavyeyi babo jene mabutwibukanye yuko aba bajene sivyo sikosa ryabo babateramwe imyuka mibi niko novuga kuko hajya uko umwana arezwe nikakura kabisa uko umwana arezwe nikakura aru katwifurize gukira abanyarwanda kubera ko baragwaye kabisa abanyarwanda bararushe baragwaye bararemvye vraiment afara bisanzwe katugushimire cyane nandi ndagushimiye cyane kabisa dushimira abantu bose bariko dukurikirana ariko mukorera sabone na subscribe les amis yeah. umva bidakenewe cyane gose thank you so kabisa. much